ikibazo ca mbere ni yahe kontra ivuga iki imeze gute mwari mufitaniye na Alvin Smith canke na management ya Alvin canke mwakorana ka bugenzi ka bucuti mwari mwavuganye ko muzosohora indirimbo korabo bimeze gute kabiri mu mwaka rimwe mu mwaka canke ku kwezi so bimeze gute muri ni iki gitumye wandika kuri social media zawe ko wikuye muri management ya Alvin Smith imigenderanire mibi yatanguye kuva igihe afashe ingingo kuva mu Burundi akaja gukora ibikorwa vyo muri Kenya canke yari yatanguye n'imbere yaho ataragenda? Okay, icambere manager wanje jewe ntiyigera ashaka kumvira ivyiyumviro vyanje byabasha miss donc kuva ubwa mbere mugikorana yamakorera ku vyumviro vyiwe yapanze canke ivyo no harageze igihe donc novuga yuko nyine umva sikure cyane harageze igihe ndashaka kumvira ivyiyumviro vyanje novuga yuko reka hari abantu ko barambye Tasha wihuse mwari kuvugana kwanza ariko Patrick ameze atandafisima kurarondera umuntu utari kurakora hari platform za YouTube na social media na Twitter n'izindi aho ukoresha cyane na YouTube ya channel uno munsi biri mu biganza byande muri rusange bose ari muri management abafite base access donc ntatsugi kuri YouTube ntatsugi numutangure bushasha Patrick ndabibwire nabaza kubaho beriki yahise avuga ati mba ushaka freedom ushaka iki you know tugoza kuri hayo mahera muya mugihe utarishe miliyoni 8 yagusabye nanje naguhaye akanya ati azoja ku butungane ariko Patrick nije ndigeze kuja ku butungane kubera niwe afise ama YouTube yiwan ama channel ariko kandi ayo uriteze kuja mu butungane jewe siko bibira Patrick bibiriza you know jewe shaka ikiyago dushaka ko tuyaga kandi bahora bivuga yuko sometime nyene mvuna yagize divorce makimana yavuze yuko nyene muri kumwe nyene sometime nyene narumva rero Alvin Tasha aragukuma amezi 6 akakwandikira nk'umwandiki uhunduye igihugu cyuhindura n'umukobwa n'umukunzi wawe. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe na Tasha. Oda. Ndakuramukije. Ndakuramukije cyane. Neza cyane. Ntaho meze. Ndakomeye. Abari sawa cyane. Ari sawa gose. So, kibazo ca mbere ni yahe kontra mwari mufitaniye Alvin Smith canke mwakorana kabujama kabugenzi? Okay. So sinopfa ngurumva ngo contract ngo yari imeze uko ariko mu ncamake contract yari akazi kwari gukora akazi ego ahanini ya cyane yari support yari support donde yari support banafashije reka nande fasha abandi ariko ndamufashirize mu kazi so kari akazi contract yacu ibaza yuko ahanini yari gusohora indirimbo gukora ibikorwa indirimbo muri mwavuganye ko muzosohora indirimbo korabo bimeze gute kabiri mu mwaka rimwe mu mwaka cyangwa ku kwezi so bimeze gute muri so novuga yuko contract yanje niwe yari yayanditse ko ntegereza gusohora indirimbo ku kwezi so contract igasubira kandi ikavuga ngo mu gihe donc indirimbo idashobora gusohoka ku kwezi itede ishobora kugira nk'amezi abiri audio na video yes cyane byoroshe cyane numva ko yari yipanze niki ikibazo cya kabiri niki gitumye wandika kuri social media zawe ko wikuye muri management ya Alvin Smith mu guteza ibikorwa n'igihe kirekire ibikorwa bitaboneka? So navuga ni byinshi cyane hari ibyo tuba dushaka kugera kuri social media bivanye n'umwanya reka ndaguhisha uvuge bivanye n'umwanya donc navuga yuko icambere kiraboneka 6 mois muri iyo 6 mois
uko uramuvugisha manager wawe ariko arakora wewe siko kanatsinda ni navyiza ko nawe nyine ari umuririmbyi umva twese two turakora ariko arakora iyo simwe nibaza ko ari igituma n'ikindi impamvu n'inyani ko atari mu gihugu cy'u Burundi you know kumwandikira message kumubaza kugenda kuri konti y'indirimbo like kumubaza ati ndashobora kuriha basi indirimbo je audio wewe ukariha video basi kugira dukore basi naragerageje yarakwishura mu message umva yambwira ati Patrick so ndavuga gute yaranyishura maybe haize n'indwi you know Patrick muriko murakora muri mu kazi ibintu professionnel ushobora kubona message y'umuntu muzi ko muriko murakorana ukayirengagiza so ibaza yuko kugira afata ingingo yo kwandika biriya ngumva ngo navyutse ngo hari abandi ngo bamvugishije numva ngo hari abandi ngo bariko baranja mu matwi kwaduka kubw'imvo z'uko imigenderanire mibi yatanguye kuva igihe afashe ingingo yo kuva mu Burundi akaja gukora ibikorwa vyo muri Kenya canke yari yatanguye n'imbere yaho ataragenda. Okay, icambere manager wanje jewe ntiyigera ashaka kumvira ivyiyumviro vyanje. Byabasha miss donc kuva ubwa mbere mugikorana yamakorera ku vyumviro vyiwe yapanze canke ivyo. No. Harageze igihe donc novuga yuko nyine umva sikure cyane harageze igihe adashaka kumvira ivyumviro vyanje basi kujya kuntu nza ndagira experience menya ibintu ndiko ndamubaza ibintu yaca abona umenga natanguye kumenya ibintu donc yashaka like that kubwawo ubona vyategwa niki sinzi ahanini sinzi kubera yuko nubu hari igihe niyumvira ati none kwa nshaka ndiko ndamubaza ibibazo yaca abona umenga ndatanguye kumenya ibintu then urumva sinzi ko yashaka ko nguma muri mind ngumba ibintu byose ndabimubaza we ariko nkaje kumumurinda ashaka gushika kure ategerezwa kugerageza kurundira kumviriza ivyumviro by'abandi bantu bituma nawe atera imbere. Kuva muri management Alvin Smith ukaja kwikorana ku giti cawe hari nko uruhombo ubonamwo canke hari inyungu ubona uzokunguka? So gushika kuri no mwanya Tasha order novuga yuko kwikorana ubwanje kuri no mwanya novuga yuko nta mahirwe menshi ndiko ndabiha you know ariko kandi no gukorana n'abandi novuga yuko ntabwo ari decision noba nahejeje gufata ngo ngoma kubarane n'abandi canke kwadokwa you know ariko nibaza ko kuri no mwanya like ikintu nariko ndahitamwo nari nshaka you know Patrick hari igihe ugera ukavuga ati reka rero najewe mfise abantu bariko baranshigikira mfise abafana mfise abantu babona impano y'uwanje you know so ibintu vyo muri label ni ibintu bigoye abantu benshi bazakubwira ibintu bitandukanye te manager wanje ego yarampromisinze ibintu byinshi cyane ariko basi ari ivyo yaguhaye n'ivyo ataguhaye antuka sinzi ukuntu nobivuga ariko reka ndamushimire cyane kuba yuko okay ko yarampaye amahirwe yo yuko abantu bambona kwerekana impano y'uwanje you know ikintu cyambere nshobora kumushimira ariko nande mfite inote nyinshi cyane mu gihe ariko ndabona umenga hari ibintu kanaka Patrick ahantu hose ni horoshe ariko hari ahantu ushobora kubona ukaraba bivanye nuko n'izindi ahantu kwe hazongora. Tuvuga no munsi ko ari management warose ugomba winjiremo nyuma kuva kwa Alvin Smith. So ivyo nibaza yuko nzobimenyesha bivanye n'umwanya ariko kuri mwe n'ikintu ariko ndasaba siko okay novuga yuko reka hari abantu ko barambye Tasha wihuse mwari kuvugana kwanza ariko Patrick ameze 6 simaki kurarondera umuntu utari kurakora kanatsinda ubu abantu bariko barakora ni you know indirimbo zisohoka iki you know nawe ubushuhe bwagufasha uvuga ati ubushuhe bwamfashe Samira genze Patrick sinzi ukuntu nobivuga then ndashaka gukora hari platform za YouTube na social media na Twitter n'izindi aho ukoresha cyane na YouTube ya channel uno munsi biri mu biganza vyande muri rusange. So navuga ko ziri mu biganza vya Alvin and nkongera nkavuga ko ndamaze okay biri mu biganza vya CEO nivyo uri andamana muri management
ariko Patrick umuntu wese ari muri management aba afite basi access donc kuri YouTube mutangure bushasha Patrick ndakubwire nawe zakubaho bisa nizinye ni hamwe n'icyo uvuga ati nizinye muri challenge birashika nibaza yuko ntuba ndi uwa mbere bishikiye ariko sinifuza ko dushobora kunshikira kandi nta muntu aba yifuza igiti kimukora mu jesho kabiri yasizeho ngo ukaba ushaka yuko ugenda usigeho 8,000,000 z'amarundi Tasha no munsi baza kuzironka canke nibisanzwe kuzimuhereza Patrick so ikintu bwa niri message nayibonye nanje ntiga ntizari zoroshe unakubwira ngo 8,000,000 iki kandi mugiye uzi neza ko muri contract niba aho baharabaye ikosa muri contract nigiye bayije kuri contract niwe yayanditse ahubwo yarayinze yarambwira ati ibintu kurabona uri agree navyo haje dushobora guhinduramo nimba yo yarihenze nuseka ariko muri contract yacu handitse yuko mu gihe ushobora kurenza amezi 3 gatufate basi 3 narihanganye yarashitse amezi 6 ntariko ndakora ndemerewe kugenda gukora ibikorwa by'iwanje ariko nanje nakoze ni kubera yuko muri iyo contract hatariho atagupasiza ati rero uzogenda gukora mu yindi YouTube yawe ibikorwa byawe uzotanguza ibintu bishasha canke hariyo bamanager ku ruhande bavuga ati ntaco bitwaye no problem ibintu byose no kuyaga parce que yo nyashaka ko tuza kuyaga turaza kuyaga ariko kandi ifise amakuru kuko namubajije kararambwira ati kuva uwo munsi uko nyene ndabibona ko ndabona Tasha ntituraganira ndagoma message muriongea nje nashaka ndagoma message basi donc hari ukuntu nje nshaka kuba ndiko ndabivuga ng'abantu bakibazaho n'iki kwadoka donc washobora kuraba igihe giheze ndiko ndamwandikira atishura n'igihe nafatiye kwingingo ati nkavuga ati trosetro basi reka nandike ino message okay urashobora kwandika message ukavuga ati je kweri bye bye basi ufuma ubona reaction yiwe reaction yakoze siyo kunyandikira ambaza Tasha byagenze gute ariko we reaction yiwe yacaja kuri channel arandika ngo urumva izo 8,000,000 kwa ariko ico ndico nkuko yambwiye ngo azonyitura ku butungane then ndarinzira ubwo butungane ariko ico ndi coco muya mu gihe utarishe 8,000,000 yagusavye nanje naguhaye akanyatsi azoje ku butungane ariko Patrick nije ndengaje kuja ku butungane kubera niwe afise ama YouTube yiwan ama channel ariko kandi ayo uriteze kuja mu butungane jewe siko ibira Patrick ibiriza jewe shaka ikiyago dushaka ko tuyaga shaka ko twumvikana basi siko ko ivyo mwumvikanye bwa mbere ushaka gusanga mwahuriye no mu kabare cyangwa mugahurira n'ahandi hantu mukandika ngo wabibonye wiko ntabibonye ko ico gihe umva warushoye warufite ubushoye narishusha ariko Patrick gusa ndahanura abandi bantu ariko kandi n'umwana mwiza nawe nyene yarakubajije reka ngo mbega iyi contract ngo nta kantu ubona twahindura unango njya ngo dusemeze neza vraiment wabwe tisije mbona Nukuri jene tuntinje ndashize kwa Alvin karetse uramanzura batesura bagatireka reka nakaka ugiye kubona izo nyandiko ubu yuko zari zikeneye kuzikosora wumva kari kibazo katunayimirize n'abandi yuko haje ikintu cyitwa contract ni ikintu gikeneye gusuzuma ugashiramo no mu avoka nawe agashiramo mu avoka kikaja kwa noteri mugakora kugira ntihaze kuvugwa mu bya bibazo nka YouTube yawe ndazi ko yarigeze ku bantu benshi 70 wumva ko nubwo ugenda ugatanga ibikorwa byawe bishasha uzo butanguriye hasi ariko ikintu yishaka habe basi ikiyago tuyage siko habo abantu bakumbuye kujya ni hawo kanye kwe so kwa mu kirundo avuga yaragize divorce kandi bahora bivuga yuko sometime nyene umvume yagize divorce mbakimwe n'umwe yavuze yuko nyene muri kumwe nyene sometime nyene narumva rero Alvin Tasha aragukuma amezi 6 akakwandikira nk'umwandiki uhunduye igihugu cyuhindura n'umukunzi wawe
but ya abakunzi ba cyari ibintu byemeze nka Diamond kujya kwa Zushu byaje buke bukara muri imvyo biza kurandira bayi no Patrick bukira bagire ivyo bintu n'ibindi mani guheza yindi but nukuri sukuri we know ivyo mvuze nukuri canke sukuri sawa kuri ku mutima ikanze imyike bendaza kuyubwira asante cyane kandi gushimira nenda bashimiye cyane twikivuriza n'iterambere ryiza kuva muri management uja mu yindi n'ikintu ca mbere ni nko ahubwo musengere bigende neza nje ndakunda gusenga antuka naho mbona byarahase antuka nabonye umenga trop siko maybe ndashobora kwandika kubera nabashaka ko ashobora kuza kunyigira ariko byabaye ko ntarinda vyiteze yaciye we waruguri wanditse ushaka ca kwegera inbox yakubwira ati bimeze gute you know Patrick jewe kweli ariko ni ngumbo ni nyinshi da imeze 6 cyane Patrick utari kurakora muri industry we ko gukora kaje nko gute indundi so ni igihe kirekire but abakunzi batasha order abakunzi b'indundi ba industry guys mugume mushigikira atamubwe nta jewe asante God bless you sava